diabetes. Tena kama bibi kwa umutima mu 2015 hanyuma ndagenda kwa muganga bambara yuko umutima wanjye amaraso asubiye kurenza ndabigumana baza kwa muganga barashaka kubipime barashaka ku miti no kundi mutima ashaka kwibuka haragera igihe rero ntabwo kubyimba ndagera kwibuka ryagiye kinyari hariho umuntu uzanye umudokiteri w'Akagera arambwira ekokera acambwira ati wewe umutima wawe warazinze ati kandi amaraso ntatembera neza acanshira ku muti witwa Cardisepine uwo ndawufata ariko nkomeza kuguma nzimba amaguru inda ikagaruka hama mu nyuma nyene ndagora ndareba cagenda mu kardiologe muri Kira yitwa Constante arangira ekokere ambwira ko nyene kiraniko yambariye none nyene ndamubafa ngenda kuwitwa Joris akora kuri Maison Medicale ubu yarimutse akora kuri BCR imbere ya BCR nawe nyene angira kakundi nyene baca bashaka imiti 5 bashize ku miti 5 kandi we nyene kandi yakuambye ati umutima wawe urazinze gumana Cardisepine gumana na Zix imiti myinshi nyene narigeze kuri 5 mu nyuma rero cyategura na Jonas ndiko ndabaza muri mituwele yuko basera Zix hama Jonas arambwira ati wewe ndakwereke umuti ushaka kugukiza amaguru yakavyibuka n'indanye ikavyikamera neza Jesu arambwira ati ibyo bintu ntibiba tujye muri ntuzenya nage muri Kira biranka muri Maison Medicale ndagenda biranka aho kwakira n'igenda biranka wewe uwo muti uza kunzana umeze gute yego Boje ndayikinganye umusore rero mchomuraza ngamukonyi hama acarantelefona arambwira ati basi ko wase kuza kumviriza inyigisho urabe n'abantu bagize kuba barafashe imiti bagakira basi uzoza wipimishe kuri venue jarabata ndayataye ndayataye Wanya niwe yamenye nyene meze naye sana. Jewe narije kupiga nta kintu nakimwe nigeze ndamubwira. Nana kimwe nigeze ndamubwira. Je naricaye ivyo ambwira nivyo nakoze. Ndavuga ati ubu rero ngira ndindire numvirize ibinakwiye. Ikintu cyambere yatangiye kumbwira yambwiye ati wewe amaraso yawe ni kiremve. Ati Kirano yambwiye ko amaraso yapfutse kuvura n'ikiremve Joris yambwiye amaraso yawe arapfutse kuvura n'ikiremve Constante muri Kira yambwiye ko amaraso apfutse kuvura n'ikiremve none eski barabwiranye cyane ni esprit satanique ariko arakoresha ncandahora acarabandanya arambwira ati wewe amahaha yawe ntameze neza Shanibuka igere Zix bafata ko ari ipunguza amazi mu mubiri Chandavuga ati no muntu arakomeye cyane n'umusazi ndanone n'abaje baramubwira arahanga n'iziwe arahetse hejeje shaka nashe chanda telefone muganga mubwira ati nguriza yenda kumubwira tujana ahantu nagiye kwipimisha tunajanye n'umuntu hama ikintu kimwe bambwiye ati urana kandi byose Joris yambwiye nta niki ibivaguye cyaba muri Kira haba muri Maison Medicale haba muri kwakira miguye tikujanye namwe tunanaga ashanagenze gute tekane banyandika ibiti miliyoni 4 y'amajamunani onera amutse aya mwana wayo bakabinesi sana girati haba mugashe turagerageza turaronka amafaranga y'imiti 3 jetaleyo ubu nyene bayimpa ubwo nyene nyiriho naciye mfata ikinini kimwe ndagifata acarambarira uku akajyaga produit kalosenta kondo mugafata mu gitondo ma 5h nejeje kunywa utuzuyazi usanga bikora hari ikintu kimwe ntari gishobora gukora sishenya kukivuga mugabo uwo mwanya nyene haheze 15 minutes icyo kintu naragikoze
areze akamenya niyo imvugo yifashe mu ntoki. Icyo kintu ni sawa. hama rero iyo miti nahora mfata iyi sente njye narayifashe ndabibona nayibwireka